ayo mahera ariko yonanesha henekene iyo yakoresha ibindi. Ariko uno munsi amapolitike tuze tuyashira hirya ntuze, natwe rero tutaronse ico dushora ntidushobora gutera imbere. Ubwa mbere twese twimbure. Igihe dari ngitangura guhimiriza abantu ngo batangure uburimyi barime, abantu barambajije ngo none twese tworima ngo vyoja hehe? Rima gusa, kuko wowe munsi utazobukija gusuma ivyo kurya naje sindabisume. Ibyo wewe warose umusesekara duca tuvyegeranya tugashora hanze. Twumve rero ko dutegerezwa gukora. Iki ni igice ca mbere rero, mwumve nimwamushaka ko dutera imbere nta rindi jambo mugenda mutahanye, tahana ijambo ryitwa gukora. None umuntu arosa ivyarya akaryama. Kuryama no kuvuga kuronka ico wipfuka urara, wambaye agahuzu, ufise isuku, nta ngwara zikikwica nabi. Ico gihe nawe woba uri faranga na rimwe ivyo vyose ubifise nta ngorane n'imwe. Udafise ico ushora rero ivyo vyose ntushobora kubironka. Uburundi budafise ico bushora ntibuzotera imbere. Ayo madevize ntaho azova Uburundi budashoye. None turi abarundi miliyoni 12 n'ibihumbi 300 ku vy'ukuri. Aha twavuga ngo twabuze ico dushora. Imana yaduhaye isi nziza, isi nziza iduha amazi, no kuvuga ko dushobora guhingura isi tukarima tukimbura. Imana yaduhaye igihugu kirimwo ubutare. Nonga muri komine yanyu ndazi ko ubutare buhari. None aha twotekera aya mazi tukagira neza. Amazi tuvoma tugaca tunywa, tuyatekera twonanirwa kuyashora gantuze ko hari abandi bayakenera impande yacu. Ibihugu bivamwo igitoro bifise ico gitoro bashora iwacu, iwabo nta mvurirwa nta mazi bafise. None ko igitoro naco ari nk'amazi, kubera iki natwe tutoca dufata aya mazi natwe tukabashira, kuko iwabo azimvye kurusha igitoro. Kubera iki rero tutoshora amazi hariya kugira ngo duce nawe iwabo duce dukuraho igitoro? Kera abarundi ngaha ntibari nta munyu wari uhari, umunyu wava iwuvinza. Abarundi baracura amasuka bakagenda bayikoreye bagiye uvinza, bashoye ayo masuka bagaca batahana umunyu. Samahera baba bagiye kuronda ntibazana inote, muga barazana umunyu. Natwe rero tutaronse ico dushora ntidushobora gutera imbere. Ubwa mbere twese twimbure. Igihe dari ngitangura guhimiriza abantu ngo batangure uburimyi barime, abantu barambajije ngo none twese tworima ngo vyoja hehe? Rima gusa, kuko wowe munsi utazobukija gusuma ivyo kurya naje sindabisume. Ibyo wewe warose umusesekara duca tuvyegeranya tugashora hanze. Ariko uno munsi amapolitike tuze tuyashira hirya ntuze. Nk'umuntu avuga ngo nagize nabi kubwira ko abafonctionnaire nabo bakwiye kugwiza umwimbo. Hariho amapolitike n'amapolitike. Nje nabwiye hariho ibintu abazungu baduhenze ngo gukora bagateka akazi na muntu, bagateka k'abakozi ngo nugukora amasaha 8 ku munsi. Abarundi duca tuja nagwo ngo nugukora amasaha 8 ku munsi. Mbwira umuntu yicara amasaha 16 ku munsi yotera imbere gute? Yotera imbere gute? Je ndabwira nti ayo masaha 8 genda mukore, hanyuma ucutaha ayo yandi 8 nayo yakore ivyawe, hanyuma ayandi 8 yaruhuke, muze murako ruratera imbere. Mugabo hariho ya shetani
ngo bariko bagira amapolitike ngo buramatari kirazira ngo ntuze worore n'akagurube. Havyo mwumvise bavuga amapolitike ari kwigisha iteranyuma rero nguko icara ntimukore kirazira. Ijya ni shetani ndababwira umuntu wese akubujije gukora bari shetani. Jewe nama numviriza ivyifuzo vy'abene gihugu bafise ingorane barambwira kandi nkazumva nyinshi turazitorera umuti. Mugabo ntikimbuza konja kurima, ntikimbuza konja korora. Jewe singenda ndasegerereza kuko nkubwira nti iryo tunga warikuye nanje noshobora kurikuraho. Tumve yuko nawe uzoba uri umufonctionnaire utashe genda uraba akantu wokora. Hari igihugu nabonye atari kure cyane ngaha hagufi yacu abafonctionnaire bahejeje akazi bataha biruka bagiye gukora udukorwa twabo muhira bagakora buhwibiriye agaca yoga agaca agenda rero kumviriza agahita kwibare. Ico gihugu sindigana numva umwene gihugu waho yidoze ngo arakenye kubera n'abakozi nta muntu akora ashobora kwidodoma. Hari abantu bakubwira bati ngo twebwe ngo idini ryacu ngo kirazira korora inkwavu ngo huko ntizuza, ngo kirazira ngo korora ingurube ngo ni haramu. None reka twumvikane, umuyisilamu jewe noroye ingurube iyo shoye ngaca ndamubwira nti ngo tuje gusangira hajya hirya yo kwanga ko ndamuha ifanta ngo ndamahera avuye mu ngurube, iyo kwanga kunywa ifanta twumvikana. No emwe je ndazoroye rero ntagire umuyisilamu azokwemera ko ndamusororera kuko amahera ndayakura mu nguru. Ndafise ingurube je nyinshi gose kuko ndashobora gushora ibuguru birenga 100 ku kwezi. None ndagusora yo kwanga sinkubwiye uyirye hanyuma ushore ubwo rukwavu ngo ndumuventisi ngo kirazira korora urukwavu. Uvuye gushora urukwavu gaca umubwira uti ngo guhivana acaka kuyinywa ngo yavuye mu rukwavu. Irya ni shetani n'ubujuju. Shetani razi kaguhenda. Shetani nimbire rero ndababwira. Rega naje nyene ngo tuze turigisha gato gato. Shetani ububi bwayo Adamu na Eva bari banezerewe bari mu murima wa Edeni. Bobo birira batanakoze babisanze ngaho bimwe bita rero ngo ndi mu binyana. Shetani rarabiti uyu munezero ntibashaka kunjyana. Ikiraza gusa kibabwira ngo ngo burya ngo Imana yavuze ngo ntimuze murye ngo ivyamwa byose byo ngaha. Ubwo nyene baca batagwa kubona ico babuze kandi bari bariye bari banezerewe baca vuga ngo nakarya baca bararenga karimbi baca bararya. Ubwo nyene baca barirukanwa. Mwumva igene umuntu yitesha itunga kubera shetani yaciye yumva icabuze acarenga karimbi. Burya natwebwe muraraba neza hariho abantu bashaka ko twamatura bakene. Shetani yashaka kuvuga iti bamara bakene kugira bidodombe. Tuvugane ukuri umwora azoja mwijuru, umwora azoja mwijuru. Reka sha atakanyamuneza yigeragira. Tuvugane ukuri mbwirigane wo kwamana umujinya ukaja mwijuru. Abantu bo baraye bariye je ndaye ubusa nakawe bafise costume je singira namba ugacuca mwijuru ufise ishari n'inzigo. Umwana niwe wambere akora ibicumuro byinshi ndababwiye. None umutunzi yigira gutya yahura n'umuntu avuze shango ngo je ndanyote ngo ngo reka ngo ntunyotegwe ngo tuje hajya. Wumvise urukundo afise? Murabona urukundo rw'umuntu afise amahera? Iyo ufise amahera ushitse no kwibara utava ngo mpera nujya. Twebwe shetani yaraduheze tuja mu mirongo ya Bibiliya itariyo turayihindukiza. Shetani yaje tubwira
ngo Matayo 7:7 ngo nimusabe muzoronka. Tucavuga tuti rero reka rero tuzoza turasaba ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa. Urumva kugira ngo ntuje kubirondera ngo umuntu ntatungwa n'indya gusa, ngo nimusabe muzoronka. Ariko abamenye iterambere bagize gute? Bavuze bati usivye gukora no kurya nturye. Ntivyanditse mu ijambo ry'Imana. Udashaka gukora no kurya nturye. Mugabo Shetani naye kikubwira ngo umuntu natungwa n'indya gusa. Turiko turagenda nababwiye umukene usanga yambaye nabi, ntagira isabuni, ntagira karatu, ntagira iki. Jewe mbwira ingene woja n'ivyondo mw'isengero ugaca uvuga ngo Imana iranezerwa. Mbwira ujanye ivyondo mw'isengero, ugiye unuka mw'isengero, mbwira ingene Imana yonezerwa. Tuze turamenya utuntu dukeduke. Mwijambo ry'Imana nyene genda musome mu gitabo c'amategeko gusubira mu vyagezwe. Isuku mw'icumbi. Bavuga ngo uzugira isuku ngo kugira ngo Imana ije ntizisange hanuka kuko yohava isubira inyuma. None wumva wojanye umunuka imbere y'Imana idaca yigira. None wewe rero uvuga uti singira isabuni, raba ico ukora iyo sabuni uyigure, agahuzu keza ukagure kugira Imana itubone nk'udushugwe. Mw'ijambo ry'Imana hariyo umugani w'itarenta. Itarenta mwibaza ko ari iki? Itarenta ni iki? N'impano wewe umuntu wese arafise gahingabirana Imana yamuhaye. Ingorane tugira rero iyo ngabirano nuja kuyirondera uja kuyihamba. Kandi tuzi ko handitse ngo uwavyinshi bazomwongerereza, uwabikenewe bamwake n'ivyo yarafise. Reka ndabereka ingene Imana ikwaka n'ivyo wari ufise. We yaraguhaye ubwenge, iguha inkomezi, iguha iyi si. Imbere yuko Imana irema umuntu yabanje gushiraho ibintu vyose bikwiye kugira ngo bize mu mubesheho bimutunge. Aho rero muca utakwiyumvira. Imana yarigeze irema amahera. Kuwa kangahe? Ko tuzi ko kuwa mbere yaragize iki, kuwa kabiri, kuwa gatatu. Amahera yaremwe kuwa kangahe? Imana yarigeze irema inzu. Imana yarigeze irema umuduga. Imana yarigeze irema impuzu. Ariko igihe yarema umuntu yari yashizeho ibintu byose bizomutunga. Mugabo imushize mu murima ikimubwira ngo uwurime wongere uwuzigame. Ni ukuvuga yuko Imana yaguhaye ubwo bwenge n'inkomezi kugira ngo ubikoreshe hanyuma uronke ibintu byose ukeneye. None rero wase gukora ukaba kubikoresha, uzurabe ingwara zose yo zakabaye ziruhukira kuri wewe. Uri umukene, imvunja ziza ziriruka, imbaraga sa mu nzu, wipfuka ikirago ntiwipfuka na burengete, ingwara zikaca ziza hanyuma bigenda gute? Ugira mwupfa. None twebwe ibihugu bikeye ntibavuga ngo Esperance de vie ngo umuntu ngo mu myaka ngo ntashikara na 50. Mugabo mu bihugu bitunze ngo uzabumva ngo afise imyaka 100. None ntiwumva ko wase gukoresha yatarenta Imana igacigutwara ubuzima. None ntibakwatse n'ivyo wari ufise. Uwakoze nawe agatunga agasigara yibera ku isi neza. Tuze turamenya abakozi b'Imana muri ngaha, abapatiri n'abapasitori. Ibi sibe ndiko ndabibwira kugira mu bitwigisha. Ivyumvikane gane abantu baza miguruwazi mw'isengero bigisha aho bakura ibirato. Nugukora nta handi. Muguza umva
pasitori ngo zana ayo mahera gucicumi ntiwabigishije bayakura. Hariho amashengero arimwo abantu b'abakene sinshobora kuvyumva. Ibi niko ndababwira, ndabwije ukuri ubu nyene mwova ngaha muvuze muti ndafashe ingingo, ukavuga uti jewe mwana wanje ndamugurira urukwavu. Beje murazi ko je natunze inkwavu hajya mw'irohero. Narigeze kuba umukene je, nari umukene ndarondera ingene noronka rasyo. Nca norora inkwavu n'imbata n'inkoko. Rasyo iciba iragabanutse. Ahari gazo nca ndaharima ibitunguru n'amashu. Hajya hari gazo samashugwe none. Hari igihugu nagiyemwo ho nasanze bafata utudobo n'udukono bakamanika ku mugozi hajya kwibaraza hejuru agaca ateramwo urutomate canke amashu. Abandi barakanura, twebwe rero ntitwari bwakanure. Twebwe rero twaravuye hahandi twari turi habi tuborogera Imana. Imana iraduha amahoro, Imana iragarukana ubumwe hagati y'indongozi n'abene gihugu. None ivyo bintu twobikamisha gute? Aha muri intara ya Nyabujumbura nanezerewe umunsi umwe nariko ndatera inkuru n'abafundi be n'abayede, turiko turaganira gato gato ndababwira ivy'iterambere. Hanyuma nza numva mwambwiye ngo niwirambire Mutama ngo we waratuzaniye agahuzu keza. Je hari impuzu je nabazaniye. Ngo waratuzaniye ngo impuzu yitwa leta mvyeyi. Impuzu yitwa leta mvyeyi niyi. Andazi ko ntabuza abazambaye. Ngo hariho impuzu ndabonye uwo yambaye hariya. Hariho uduhuzu usanga ari ensemble nziza. Hanyuma babutumbwiye utwari two ngo ndagenda ku rubanza nkasanga nabo bakuru bambaye nkuko nambaye. Costume yari yarananiye kugura kuko yagugu bihumba amajana n'amajana no kwiva hanze. Ati mugabo ubu ati ndakambara kumva ko n'abakuru ngasangana niko bambaye tugaca dusa. Hari muri intara yanyu nukuvuga yuko hariho intambwe tugezeko, hariho intambwe tugezeko. Iyo ntambwe rero ntituyigishe, ahubwo tuvuge ngo saha gusa hariho ahandi ndashaka kuhabona, hariho ahandi ntiturashika. Nitwaba dukenye nitwaze twemere tuti none ubukene buvuye amajahe. Bajya bavuga ngo ubukene naratangaye nasanze ubukene buvugirwa mu kabare. Uzubona umugabo na Henekene nayo ingana n'ibiro 10 vy'ibigori agakubita kiranguzi ya mbere ibiro 10 vy'ibigori ashize gaha, iya kabiri ibiro bindi 10 ashizaha, akanywa zine ibiro 40 vy'ibigori araririye ntaye ko n'umwana agaca ngo ubukene ariye ibiro 40 vy'ibigori ubunyene mu masaha arenga n'abiri agaca avuga ngo ubukene. Atumvikane ikiro c'ibigori nangahe? Henekene kugwa ngahe? Ikiro c'ibiharage kugwa ngahe? Aho rero sinavuze ashize ko ni brochette. Magaca avuga ngo ubukene. Burya abariko akora mu jisho Imana. Ayo mahera ariko yonenesha Henekene iyo yakoresha ibindi. Twumve rero ko rutegerezwa gukora. Iki ni gice ca mbere rero mwumve nimwamushaka ko rutera imbere nta rindi jambo mugenda mutahanye, tahana ijambo ryitwa gukora. Hariho ugwaruka bambwiye ngo je ngo simbona ico nokora, cyane cyane abanyagisagara. Abanyagisagara bakubwira ngo je simbona ico nokora ngo nofuma b'umukomisiyonere. Uri umukomisiyonere hajya nta kizopfamo. Mugabo je nabwiye umwe ntiwabuze ico ukora ngo yego, wabuze ico ukora cyo guha amahera yego, reka ndakikwereke. Cyabwira nti kubura iri barabara uco ugenda wegeranye, hayi muzuzu urashira kutuzi duke kuri ico kirundo, hayi muzuzu umpamagara ndakugurire sa amahera ukeneye. Ngo sinarinzi ko ari amahera
hajya muri kugahiye naciye ku mayarara menshi mwaciye mudegururagana ntuze amabarabara menshi nabonye amayarara menshi byaciye bihera kandi turiko tuvuga ivy'isuku aho ducumbitse nabonye amayarara buramatari nabonye amayarara mbere iyarara rya mbere yatanguye kuribona kuri 28 Novembre rijya barabara rya Mwezi Gisabo niyo natawe kubona amayarara hajya hagati bakuburira hajya bakarunda urambwirira musitanteri uti mwaraganye iki twaraganye amasigara cicara bijya byose ayo mayarara mwe yafata mukayegeraniriza ahantu hari inyuma y'igisagara mukimburusha runini ajya n'amahera ijya myavu no guhingurwa irahingurwa hajya mu bamuremye amahera iyo uhinguye uzumenye kuremye amahera umuntu adahingura ntazambwire ngo hari ikintu kirimo kabisa